banzo mwihoreza Kamusumbatile Oh yes, alright. Turatabandanya n'ikiganiro iteka mix cyo kuri uno munsi. Aho nayo nabemereye neza cyane ko tuza kuba dufise umutumire umwubahwa aje kugira tugirane ikiyago canke ikiganiro kuba artiste muri rusangi. Ubona neza na neza ko yamaze gushika mu bwami bwa Radio ITEKA Fm. Of course, this is Burundiano sound. This is the #1 top up radio station in Buja, in Burundi. Why not all over the world? Atuwa turi ku 5 kwa 5. Yes, mungundire twakire abamwita canke umwite ingénieur Ruben Niyukuri ubona ko yamaze kwishikira mu bwami bwa Radio ITEKA FM. Tumwakire, karibu sana ndani ya 94.0. Murakoze cyane. Namahoro mutamu. Yego. Okay. Yes, nuko bimize namaze kuvuga izina nubwo bavuga ngo umugabo ntibamuvuga mu izina niko bavuga ariko namaze kubikora ariko tugira ko n'umwidondoro ukwiriye na cyane cyane ko ari mwebwe muba muzi neza gusumba uko none uvuga ni Ruben Niyukuri asanzwe ajejwe ibiki umwidondoro nyene. Murakoze nkuko mwabivuze ndi directeur general umuyobozi mukuru w'ikigo canke ihuriro rusangi ry'abanyamyuga mvabwenge no kuvuga Maison Nationale de l'Art, de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme. Okay. Mwabyumvise neza cyane uko mu bwami bwa Radio ITEKA FM twamaze gutegwa iteka. Atwatewe iteka aho twagendewe n'ugwego. Aho twagendewe n'ugwego ariko ncingira ko gatoya jewe ngira ko na cyane kwibazo bibari byinshi mu mutwe. Utubari ati directeur général wa Maison Nationale de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme. Nk'abo tutize hamwe mwijambo rimwe mu Kirundi bumve yuko turi kumwe n'umwubahwa uwahi. Mu by'ukuri Maison Nationale de l'Art canke ico no kwita iryo huriro rusangi ry'abahinga mvabwenge no kugira ngo mu Burundi canke ubuhinga mvabwenge bube ubuzima bube umwuga bwitwa kazi ka misi yose ni mu Burundi honyene usanga ata entrepreneur culturel canke artistique no kuvuga bakora ivyo vy'ubuhinga usanga kuririmba umuntu aririmba avuye gukora ibindi akaja kubaza canke kuririmba gukina amareresi ugasanga bikora bibangikanije n'ibindi kuko byo bidashobora kumutunga ni bitera soni ni mu Burundi honyene rero ahandi usanga ari ubuzima ahandi usanga ari akazi ka misi yose neza cyane atugira ko atwumvise twumva n'ijambo artiste rero ni jambo usanga abantu benshi bagihenda ko canke bariha umuce umwe ko twagize Imana tukaronka usanzwe abijejwe turashobora gufata kanya keza kugira ngo musigurire abari ko baratwumviriza ese wumvise artiste uze wumve iki mu by'ukuri tuvuze artiste canke tuvuze art abantu bari bakwiye kumva ko ari impano ingabirano ikintu kigendagenda mu muntu mu by'ukuri abantu benshi barakunda no kuvyihenda ko nkuko wari ubivuze bagashaka kubisanisha no guca amafaranga ariko kuri premier rang canke ku rugezo rwa mbere ni ikintu hubwo utagikoze atamahoro uronka rero exploitation canke kwikuramwo ibikurimwo ukabishira habona n'umuhamagaro ico twita vocation mu gifaransa rero abantu benshi mu Burundi babikora gutyo
comme vocation kuko uravye nk'amafaranga abantu nk'abasineyaste bashora mu mafaranga yo gukina amasinema nibaza ko ari umwe kwijana bayagarukana kugira bayarekipere yes ca wumva rero yuko n'urukundo ruba rugendagenda mu bantu canke ibintu bibari mu nk'impano nk'ingabirano hanyuma guca amafaranga ukoresheje iyo mpano yawe biza kuri second round. Okay, aguca amafaranga ukoresheje impano yawe. Incanza kurako nyene ngira ko kurako nyene. Nimba tuvuze cyangwa tuvuze artiste no kuvuga ko ari umukozi asanzwe akora ibikorwa mvabwenge agaca amafaranga biciye kwiyo mpano yiwe. Ku bwanyu nk'umuyobozi ni ryari cyangwa artiste ibikorwa vyiwe yo bari karakora bitokwemerwa ku buryo bwuko bishobora nko guhagarikwa aho ndiko ndaza mviza neza na neza ku kindi kibazo ca ndakubaza mu kanya uhejeje kunyishura iki mu bisanzwe tuvuze les artistes canke abahinga vabwenge urumva ko ari abanyabwenge mu ncamake naho uwo butarize urashobora kuba ufise ubwenge neza cyane ubwenge mu butandukanye n'ubumenyi ubumenyi nubwo nibujya tuja kurondera ku mashuri yes nakubwiye ko mvuye kwiga kuri Institut Supérieur des Arts et Écriture mu gihugu ca Mozambique. Okay, rero nkanje mvuye kuvyiga sinshobora kuca mvuga ngo nzoca nkora kijya nagizemwo specialisation canke nibanze ko nca mfasha bose kugira ngo ndabereke ingene ushobora kubivyaza amafaranga ingene ushobora kubivyaza akazi cane cane ko twebwe dukorera ku civugo ca nyene cubahera umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo kugira ngo ugwaruka rwose ruze nkaha muri MANAAC twuguruye imiryango kugira ngo tubahe inyigisho kandi leta iremera kubishiramwe amafaranga kugira ngo dufashe ugo gwaruka n'amashira hamwe mpuzamakungu arimwe arashaka kugira ngo dukorane bikunde duhe inyigisho les artistes abahinga mvabwenge ivyo bakora bibe bikwije les normes canke les conditions zisabwa ku masoko mpuzamakungu. Bon mumbabarire hari ibintu usanga rimwe bigoye kuvuga mu Kirundi ariko ni nugukwiza hariho nk'ibintu nk'akarorero ushobora gutwara ku masoko mpuzamakungu ntibavyakire kubera ko nta muhinga yigeze abisuzuma ko bikwije vya bindi basaba ku masoko. Rero abartiste tuvuge munsi y'ubutayu bwa Sahara muri Afrika entre parenthèses twivugire mu Burundi benshi ntibaba bazi ivyo mu magareri basaba mu masare de spectacle akomeye hariya ntibazi style baba basaba ko abaja kuririmbira yo baba bambaye cyane ko binagoye gushikayo uri umurundi mugabo twebwe muri MANAAC dusaba expert canka abahinga babinonosoye bafasha kwigisha iyo myuga mvabwenge kugira ngo wewe ufise iyo mpano wewe ufise ibintu bikugendagendamwe wabuza aho uvyerekanira wewe ufise umugambi uvuga uti je nogira studio no ririmba mugabo simfise support simfise uwunshigikira MANAAC ngaha kugira ngo igufashe ikwereke ingene wo bigenza kugira ngo iyo mpano yawe igutunge. MANAAC hari kugira ngo igufashe impano yawe igutunge. Nahitse ndanagira ko dernièrement hariho tuvuze abartiste turumvamo n'abaririmba of course. Dernièrement hariho indirimbo zahagaritswe zirahagarikwa ati ntizemewe guca kubimenyesha makuru byose bikorera ngaha ku butaka bw'u Burundi. Mbega muri MANAAC muri MANAAC namwe bijya mu mwabifashe gute mu bisigura gute ni giki mushobora kubwira abartiste bariko baratwumviriza muri aka kanya? Aho no banza gushimira leta mvyeyi leta nkozi leta nsenzi kubera yuko ntawo bideha umuntu wese azokora imyuga mvabwenge canke ubuhinga ubwo ari bwo bwose atisunze imico n'akaranga by'u Burundi nta kibanza ashobora kuronka. Tubanze duse nk'abibagira muri MANAAC tubanze tuvuge ko dushima ivyo leta yacu iri kirakora. Ngarutse muri MANAAC biri muri master plan biri mu vyo dutegura kwigisha kuko simvuge ngo leta yarihuse ahubwo hari hakwiye kubanza kubaho inyigisho izo re muri MANAAC turiko turazitunganya neza intara ku ntara kandi zizotangirwa ku migwa mikuru y'intara ku buryo atawuzovuga ngo yarabuze
aho aronkera izo nyigisho neza cyane kugira ngo yes nuko bimize ibyuma ntibisezerana uko biba byakozwe n'amaboko y'abantu amutwihanganire cyane nyuma y'akanya gatoya ariko turashobora kubandanya neza cyane n'umutumire wacu ariko aratumenyesha neza ibyo bategura muri MANAAC ku bijyanye n'inyigisho ariko bategura kugira ngo umu artiste wese ashobore kumenya ukuntu ashobora gukora ukuntu ashobora kubyaza umusaruro impano yiwe amashobora kuduga ku ijambo murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru ITEKA Fm mbanze ndayishimire mu mbabarire ko nari navyibagiye kuko nsanze mukora neza cyane mbere nshimire n'ubuyobozi bw'ino radio ariko kuri iki kibazo mwari mwabajije nashaka ntanga umuco ubushikiranganje butujejwe bw'ugwaruka nkino n'imico kama n'iyinjira ry'u Burundi mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko amategeko yarashizweho aratomoye neza gushikaho leta yacu yateye intambwe ikadushiriraho ikigo OBDA nibutse abadukurikirana yuko OBDA ari Office Burundaise pour droit d'auteur ico kigo rero kijejwe guharanira agateka k'aba artiste naco ubu tukaba turiko turategura gushiraho ico no kwita partenariat imikoranire ivyo byose bigafasha kugira ngo aba artiste bamenye uburenganzira bwabo aho buhera naho bugarukira aha rero ni ibintu bikomeye cyane aba artiste batwumva bamenye neza yuko iyo urimo urakora udasoma ibitabo utumviriza amakuru udasoma amategeko ni nabo usanga bagwa muri ayo makosa yo kuririmba ibintu binyuranye n'umuco w'ikirundi bakora ibibujijwe nko ku ngoma z'u Burundi mwarabonye ibitera soni byakozwe mu Buganda aba artiste bavuza ingoma bakemerera umuntu w'umunyamahanga agakura impuzu agafata imiresha akaja ku ngoma ataho byakabonetse nakaroro gatoya muri byinshi mugabo n'aba artiste baririmba ibitera soni benshi usanga n'uburere barose mu ngo iwabo kuko nta mwana yarezwe ashobora gukura impuzu kuri stage ndavuga kuri podium nta mwana yarose indero muhira iwabo ashobora kuririmba tukana kuko mu Burundi ibitutsi si umuco w'iwacu muga turazi ko abanyamerika udatukana ahubwo ntabazwi ntushobora no kumenyekana atabitutsi uvuga atabitera soni vy'ibishira soni uvuga muri Amerika nta hiti woronka mvuze hiti ngira ngo mwe mubyumva n'aba artiste turiko turaganira na jewe naho ndumuyobozi wa MANAAC amajambo aba artiste bakoresha ndayazi ko naje ndiwe biraboneka yuko rero izo nyigisho turiko turatanga canke turiko turategura gutanga nibaza yuko zizoshikira bose ku buryo ejo uzosubira kugwa muri uwo mutego atazitwaza nka bimwe bakunda kwitwaza ngo ntavyo twari tuzi ngo aya mategeko ntitwari tuzi ko mu Burundi abaho ubu rero turiko turasaba yuko aba artiste bose basoma amategeko atugenga kuko inama nshinga amateka y'u Burundi yaraheje kuyemeza ariko tukigiraho ngaho ntaravyibagira hariho akantu nyakubaho umukuru w'igihugu nyene aguma dohimiriza kugira dukura amaboko mu mpuzu dukore kugira ngo imifuko yose ironka agafaranga n'umuntu wose uronka icyo ufungura mukaca munaduhimiriza ugwaruka umwe wese ku mpano yiwe ashobore kuyikoresha kugira ngo imuvyarire umusaruro aje reka ngume ngaruka ku abaririmbyi nivyo muratubarira ati dukore kugira ngo twiteze imbere ugasanga rero wewe ufise impano yo kuririmba
nimba kuririmba mu bisanzwe sinje sinobifata canke nibibaza abantu benshi bibajije ibibazo byagumye bitugaruka ko ubona yuko ahubwo miriwe mpishije kubona muri ngaha kuko naravyifuje cyane kubonana n'umuyobozi nyene ashobora kubidusigurira neza gusigurira abaguma babintuma nibaze yuko uyu munsi biza kuva ngaha ayi byose bitorewe inyisho kuririmba mu bisanzwe nti sikavukire y'Uburundi ntivyaje bizanye mu Burundi ndavuga urban songs indirimbo zubu zigezweho kandi nimba turiko turakora twese turi ku isoko umwe wese ategerezwa gukora conformément y'ivyo abakiriya baba bakeneye niho uheza ugashobora kuronka agafaranga ikibazo cagumye kigaruka rero ati none nimba abaririmbyi bo mu Burundi bankiwe gukora nkuko abandi bakora bakinjiza agafaranga hariya muri za Amerika ugiye kuraba uza gusanga mu bagwiza tunga baba bahari abaririmbyi bategezwa kuba bari kuri iyo list ni henshi usanga umuririmbyi atunzwe n'impano yiwe kubera ko akora nyene nk'umuririmbyi kuko uburirimba nivyo je mpora mvuga nimba ari umurimyi arafise ntuze arafise umwambaro wiwe agiye kurima nimba uri umudokteur bitaburiya wambara yerekana nyene kuri umudokteur akazi kose umuntu akora arafise umwambaro wiwe arafise uko atambuka arafise uko akora ayo mabanga yiwe usanga rero kuririmba navyo bifise uko bikogwa kugira ngo ushobore kuronka ako gafaranga ushobore kuja ku rwego rumwe n'abandi baririmbyi bari barawukuramo amafaranga ubwo nibakora novuga traditionnellement bose bakagira traditionnellement aburya wa muziki wacu uzoteba usohoke canke bizoca biguma biri loko nyene ivyo ngaha mu Burundi wacu urakoze kuri ico kibazo ariko nashaka manze ndakumenyesha neza yuko imbere yuko umuntu akora umwuga mvabwenge wari wose tubanje kureka ivyo kuririmba aragira ico bita conception yes meditation yeah aragira reflection ivyo bintu rero uko ari bitatu kwiyumvira kwandika ugategura yes hanyuma ukavyumvisha abantu imbere yuko ubishira ku karubanda cyangwa ku mugaragaro yeah abartiste bo mu Burundi none wibaza ko ivyo bintu byose babikora barandika gusa aravyuka akandika ibintu ntahanuza ntagira recherche scientifique no kuvuga nta no kuri aya ma social media ubona dukoresha uyu munsi aho ndiko ndaja muri modernisation ndiko ndagenda mu bigezweho kugira ngo mvuge ngo ndagukore aho babara yego mu byukuri nta artiste professionnel dufite mu Burundi ni bake cyane ku buryo nabamaze gushika kuri iyo ntambwe nta mutima bagira wo kwigisha bene wabo bakiri hasi iyo tubanze tucumve intambamyi aha naje kuvuga intambamyi nicokorwa kugira ngo inyishu zabo ba artiste uvuga zije ahabona d'abord kugira abantu bemere ko umu artiste wibaza ko ari bijya byo kuririmba ngo ndavumye ngo ndazwi ngo ndakunzwe ngo ndinjiza amafaranga oya hariho abantu basimvye ico twokwita intambwe iyo usimvye intambwe buri gihe mu rugendo rwo kuba umu artiste urashika hariya hejuru ni hajya wumva ngo naka yavuye kuri page ngo ntazogaruka rero hariho intambwe uba warasimvye izo ntambwe nizo nashaka kudondagura hano kugira ngo umu artiste wese atwumva ni yaza no muri MANAAC azoze abizi neza yuko ategezwe guca kuri izo ntambwe iya mbere nukubanza tukarabira kuba kurambere bacu uyu munsi indirimbo zabo baririmbye mu myaka 40 iheze murabi nyene zikunzwe muce mumbwira ko baba baririmbye ivy'ibinyamerika n'ivyo abafaransa n'abandi ariko ntabaciriyemo zikunzwe ngaha mu Burundi nyene mu gihe abartiste nawe abakeneye kwagura isoko nimba mu artiste biriko biraza bariko baratumwa ko hanze baja guteramisha hanze burya niba batumira kubera baba baririmba indirimbo nkaziya z'abakurambere sindashika ngaho nariko ndavuga turiko turagenda ku ma etape scenario par scenario muri iyi scenario ya mbere rero tubanze turabe kubera iki aba artiste muri ko murambarira
badashobora kubanza kwigana abakurambere babo. Ngaha turafise ba Chancho wa Miss, hariho n'abakiriho nka ba Kidumu, nka ba Cedric Bangi, hariho aba artiste benshi ngaha b'abakurambere tuzi, bari bakwiye kubera icitegererezo canke akarorero abandi. Aba bana rero ariko bararuka ubu, neka nivugire young generation, nibo usanga badashaka kubanza kumenya ivy'umuco w'igihugu. Ivyo bintu rero byo gushaka kwigana abazungu no kwigana abanyamerika n'abandi hano ntitubikeneye. Nibabanze baze ku muco ku gicumbi, babanze bamenye ico twita imigani, ibitito, ibisokozo, babanze bamenye inyambaro, babanze bamenye abarundi barya gute, bambara gute, babanze bamenye umviriza ndavyumva journaliste, twumvikane kandi twubahane kuri iki. Imbere yuko baja kwa adapta canke gufata imico y'abazungu, nibabanze bace kwiyi scenario, ibabanze burire kwingazi, ntibayisimbe. We ntushobora kuja kuvyina ibintu by'abanyamerika z'ya style zabo. Abanyamerika sindabanka, wanashaka mfise inshuti nyinshi n'abarimu banyigishije benshi n'abanyamerika, vyumvikana ko nta nka Amerika. Ahubwo ndiko nderekana ko artiste atasomye ibitabo, atagize abakurambere bayaga, ntakwiye kuja kwigana imico y'abanyamerika y'abazungu n'abandi, ngo aje kwigana imbyino zabo atazi imbyino zo mu Burundi. Ategerezwa kubanza guca kwiyo faze. Utavyemera muri MANAAC ntidushaka kumwakira, kuko tubanza kubigisha imico y'igihugu, gukunda igihugu, kukigwanira, vyagenze gute, Uburundi bwabayeho gute, ubu bageze ngaha kubera iki. Ivyo rero batabanje kwemera ko bose baje hasi kwitapi, biga ivyo bintu, biga umuco w'ikirundi. Twebwe ntitwemera kwakira abo bantu muri MANAAC. Abo duca dufata ko bataye umuco, ahubwo kugira bashike aho hantu rero tubahereje kubigisha bino, duca tubereka ingene uyu munsi, kuko tuvuze culture canke imico n'akaranga, ntituca twibaza canke twibanda kuyo mu Burundi gusa. Oya, je ndashobora kuririmba nk'aba Brazilien, ndashobora kuririmba nk'abanyamerika, bamwe namye mvuga mwanyagiriza ko nanka. Ndashobora guca ntangura rero kuririmba ahubwo ngiye bantumiye nko muri concert, ncamvayo ndabigishije kuvuza ingoma, nkavayo nanje ndabigishije ndabumvishije kuvyina akanyarusizi, intore, kuvyina nk'amagaba, kuvyina nk'agasimbo, nk'intatana, usinzi kubibona umutsibo. Nabo nyene bakatwigana kubera icyo atamakrebe hariya canke ata muntu wa hariya aririmba nk'abarundi. Ico kibazo ni wakinyishura, nibaza ko noje mbandanya. Ati kubera icyo atawuririmba nk'abarundi, ico naco inyishu yokiza nuko bamaze kudomina umuziki, bo baramaze kushira ku yindi etape, ku buryo bwuko hari bimwe mutobazanira usange bariko barabikora ikiza. Ariko akundi yene ucu usanga nimba naka yarakudominye, ariko aragutwarana amasoko, sivyo? Agutwarana amasoko, we nawe ucugerageza rero gukora nkawe, kubera wamaze kubona yuko abakiriya birukira vya bidandazwa vyuriya, kuko uciyuguma ugira vya bindi nyene nta bakiriya uronka. Urabigira nyene abiwanyu bakavyumva ati nivyo iwacu, ariko nta bakiriya babandi au niveau international ushobora kuronka, kuko hariho uwamaze kuja hejuru arabumvisha yuko ibigugwa. Sidagushe mu ijambo, nk'umusirikare agiye muri formation, agiye mu nyigisho zo kugwanira igihugu, bakamwigisha kurasa bataramwigisha ico bita patriotisme. Ugo rugamba yo rugwana iminsi 2 agaca rutakiruka. Wavyumvise? Bisigura yuko abo bana urugwaruka naje wenda carugwaruka, aba bajene bariko bararuka ubu, nibumve yuko ata muntu ashobora kumbwira mu Burundi yuko ansumvya kwitwa umu artiste. Mugabo je ndiko ndagira ama recherche scientifique, ndimwo ndashaka kumenya intambo iyi yabayeho ryari, yazanwe nande, ibi vyabayeho kubera iki, imbere yuko nshika kuririmba hip hop, R&B, izo mbyino zose wumva ziva hanze mu mahanga, turashobora kubishikako kandi bikaduteza imbere. Mugabo ndiko ndakubwira atagukunda igihugu bibanje kubamwo. Utarabanza kumenya akamaro ko gukora ibikorwa rusangi, utarabanza kumenya yuko woza ukaja hamwe n'urundi gwaruka muri MANAAC kugira twegeranye uburyo twubake salle de spectacle nziza, ivyo bintu bizogushikana
mu bisanzwe ngerageje ko gufatira ku byo mwavuze bisaba yuko bose nyine babanza kuja kwitape bige hanyuma inyuma yo kwiga bamaze kubimenya bashobore kwikonforma rero nk'abandi gukunda igihugu gukunda igihugu harimo n'ivyo vy'imico n'akaranga muri rusange. Nyakubahwa muyobozi ego je nafise akabazo nagomba kubabaza uno munsi turafise amantu z'ama platform adana z'umuziki kandi turi mu gihe ca none abantu bakurikirana umuziki benshi n'abajene nibo bakoresha ama YouTube uno munsi turafise umuririmbyi B-Face yarakoze indirimbo yitwa ingoma z'iwacu. Iyo ndirimbo imaze imyaka 5 kuri rubuga rwawe rwa YouTube, imaze kurabwa n'abantu 63. Ariko turafise n'indirimbo yitwa ibisusu imaze kurabwa n'abantu barenga umuriyoni. Kandi ugiye kuraba igihe imaze iyo bisusu imaze igihe gitoya cyane. Kandi iyo ibisusu y'ingoma z'iwacu imaze kurabwa n'abantu 63 yitwa ingoma z'iwacu. Hanyuma ivyo bisusu kandi iyo ibisusu reka tuyirabe imaze kurabwa n'abantu barenga umuriyoni. Reka ndamwishura imaze umwaka imaze kurabwa n'umuriyoni n'amajana 7 n'ibihumbi amajana 7 birenga ni umuriyoni n'ibihumbi amajana 757 n'amajana 455. Bivuze ngo umuartiste aba yashoyemo amahera menshi kugira ngo akore video agomba kuzoya rekipera azoyagarukana kugira ngo aronka abakiriya ategeze kuberirimbira bya bindi bakunda nyene nawe azogira icarose. None bishitse nk'ubu SNS gacize hagarika mwagiye hamwe mukavyumvikana ko twashaka muduha umuco uko ntubyaje. Nashaka mbaze mbwire abantu yuko MANAAC ari ikigo gishasha ntikiramara n'umwaka gitanguye ibikorwa mugabo nibaza ko kije kuba inyishu y'ibibazo byinshi abartiste bahora bibaza kuri ibyo guhagarika indirimbo zivuzwa zitubahirije imico n'akaranga nibaza ko mu byo baraba iki ntikibamwo chama views oya kubera umwana wiwawe nimba aronka amahera menshi mu bumaraya mugabo mukaba muvuga muti yopfuma aza akaguma muhira tukarya tuvuye gupagasa turushe nibaza yuko izo ndya zivuye mu gupagasa no mu muruho arizo zihezagiye kurusha za miliyoni zinjira zivuye mu biterasoni sinzi ko muntahura. Okay, ariko tuciye tuzira ko ni leta nkozi leta mvyeyi leta nsenzi kandi umuvyeyi niyo kwigera ashaka yuko umwana wiwe atera subira inyuma ahubwo yotera zimbere namba ari mu buryo amafinance akiyongera bivanye n'akazi kiwe akora nkako nakarorero ka indirimbo niyo guhayagiza ingoma ziwacu umve abantu bamaze kwiraba umu artiste nawe yinjiriza yinjiriza kwajya ama platforms nyene adandaza umuziki kuko jewe je vous garantis bien tugende tworganize concert tuvuge ati ni concert iza kuvuzwa indirimbo izo nyene ingoma ziwacu ziriya ndirimbo culturelle tuce twugira ati haruhande yaho tuce tugira n'indi concert irimo izo ndirimbo izo nyene abajeune bakunda neza cyane tuzosanga aho binjije agafaranga ni kuri izo ndirimbo twavuga ziri urbain none nibakora izo za traditionnel wumva wa mufuko uzoheza uronke agafaranga wa munwa uzoheza uronke icufungura none ndakubaze mumenyesha makuru nimba mutariko murampiyeja oya turiko turagani gupiyeja umuntu urumva icarico ndavyumva cyane gutega umutego kumutega agatego je turaganira kugira ngo dutahure kumwe oya tugende bukewe n'abariko baratwumvira batahure mukanya turaza n'abakiriyemo mukanya turatangira no kwakira amapere kuko ndazi yuko ndakunda abajournaliste b'abajene ko murashushanya umutwe cyane bo urumva imbugita irashobora kuba imwe yego mugabo umuntu umwe akayikoresha mu gukata ibitunguru uwundi akayikoresha mu kwica abantu mu nyumve neza nimba uyu munsi abazungu bashobora kutubwira bati turabaha amafaranga mudashobora kwikorera mugabo mwemere homosexualité
sinzi ko muri ko murankurikirana mu mico n'akaranga by'u Burundi ivyo bintu tuvyita akamaramaza akambaro k'ibara ibi akatabonetse mu Burundi umuvumo ku gihugu ugaca wumva nk'umujene hano yadukanye nk'ivyo bintu kuko turabafise hano bamwe nza numva abartiste bagenzi babo baza babandegera ko bashaka kubakoresha ivyo bintu vy'ibiterasoni ubu tugiye gusaba yuko bashiraho special brigade canke brigade special izo bijejwe guhasha mwe n'ivyo bintu kuko muri obedeya twebwe turavugamwo canke turasaba yuko mu vyo obedeya ishobora guhabwa n'igipolisi kirimwo abo bartiste rero baririmba ibiterasoni bazofatwa nk'abansi b'igihugu mu bandi kuko ntivyumvikana ingene nk'umuntu ashobora kuvuga ko yokora promotion hariho abartiste hano umenga bariteguye kurya ayo mafaranga y'abazungu kugira ngo bapromotinge iryo shano abo rero twe tuzobakorera ko mu bambere nibaza yuko ivyo bintu vyo kumva amafaranga imbere twobanza tukabireka ahubwo tugashira imbere imico n'akaranga vy'u Burundi tukabanza guheraho kubera iki muguma mushaka kuhasimba ntimuhakwepe kuko leta twebwe turakorana tuzodenonsa kudenonsa urumva icarico tuzodoma kurutoke uwo mu artiste wese ashaka gupfinyagaza iragi rya Rwagasore yes aturiho tuvuga iragi rya Rwagasore je ibibazo ikiganiro mu bisanzwe gihava ki umwanya mvumbana mutoya dava tugira part 1 ikindi gihe tuzogire part 2 cyo tuvuga gupfinyagaza canke kuhonyanga imico n'imigenzo y'igihugu cy'u Burundi hariho tuyo turaganira turi mu iganiro kandi ariko ubabare gatoya senda gushira mu ijambo mu bisanzwe urashobora kuyikoresha mu buryo bwiza bw'isuku budacafuye ukaronka ama views arenze ayayizi ndirimbo z'ibisusu n'ibindi biterasoni abana bacu baririmba sinzi kuri kurankurikirana ndavyumva cyane nibaze muri MANAAC n'ubu naho kubwiye ko inyishu ari yiri ego abo muri Amicale des Musiciens benshi bariko baraza nko mu ntara zose bamaze kwiyandikisha nzere ngira ko rutu tubazo ni tubiri ubwa mbere na mbere dufatiye ku muco wo kwambara inyambaro ariho ukuntu umuntu yambara ugasanga abantu bose bariko ravuga ngo ujya ngo n'umusani abasani rero hari ukuntu abantu bamwe bamaze kwishiramo ko abonye umusani aca abona itabi ibiyovyabwenge ibintu nk'ivyo oya ariko kwambara tukaba tuzi ko mu muco wacu w'ikirundi turaganira kandi turaganira kugira ngo dutorere inyinshi ikintu nuko ikintu tuca tukivuko kiri atavyo kuvuga ngo reka ngo ce hirya no hino umuco w'ikirundi turazi basokuru bacu kuntu bambara twari utubindo ugiye kugereranya ahubwo usanga dusa na za nyambaro z'ubu zigezeho abakobwa bambara utuntu tw'utumini twari utuntu tw'utubindo nitwo bambara kera none uvuze ngo imico n'akaranga ngo abubu ngo bambara nabi ngo yambara ngo amadishiri burya kwambara utubindo tubindo twakira burya niho twoca dukomerwa amashi ati abajene bubu mwambara neza ico ni cambiri tugire ko turagira ko reka mvuge nti le monde évolue canke isi iratera imbere iratera intambwe abarundi baragezaho bambara bakikwiza impuzu z'ibiti hanyuma abazungu barahava barazana impuzu zabo turatangura turazambara mugabo rero nibaze yuko ico tutogiteba ko cyane kuko nakubwiye ko atari umuziki gusa aha nari mfise kuri agenda ibindi by'abandi bartiste nibaza sinzi ko hano muvugira bartiste baririmba gusa tuvugira bose baba bacapa muvugira bose rero ico umuziki twagitevye ko nabona ko mu minota mike yari isigaye naho nza kugenda nkwishuya ko turafise ibindi ngaha twovuga sinzi iminota isigaye ariko nashaka gusa ntanga umuco kwica uvuze nibaza yuko uyu munsi jewe ndirimvye nambaye impuzu z'ibiti na karoro gatoya nshatse kuguha ubundi agaca yambara akamini canke umwigeme akambara ikostime y'impuzu z'ibiti nshatse kutuje mu mico n'akaranga tutiriwe tuvuga byinshi ubundi agaca yambara ubusa agaca hajya n'amabera agashira hejuru je ndibaza yuko igituma yoronka ama views menshi nuko rujya gwaruka rumutora rutigeze rubwigwa impuzu y'igiti ingene yaje ntigwigeze rumenya nico gituma
gituma mu mashuri turiko turasaba ubushikiranganje bw'indero ko bijamwo abana bigishwe gutamba ivy'ikirundi bigishwe kumenya akahise k'igihugu nibaza yuko bakuze bafise ico twita patriotisme barasiguriwe bino bintu ndiko ndakubarira nta numwe yotora uwo muntu yambaye ubusa ahubwo bo muvuma yego nuko bimeze reka tuze turavanga n'amapere kuko ndabona yuko batanguye kwakura ari benshi cyane turaza turavanga ntaco twakira n'amapere murashobora kutwakura kuri ya nimero nyene 67 709 cyangwa 67 amajana 9 677009000 ITEKA Mix hello. Oui. Yes, atorikenge nemeye imvura. Imvura? Yes. Wumvise umutumire dufise kuri no munsi. Je kweri nariko ndabakurikirana. Ikibazo canke intererano ku vyashikirijwe? Makubyaje ndabafeze kwanza ngaho. Nanje ndakora mukije. Meze neza musaye. Ego sinakumenya ariko. Hanyuma kweri ibyo ariko ravuga nibyo kandi birumvikana. Ati akazina kawe naho uherereye. Je banyitwa Mvura niko bantazi. Mvura. Hanyuma ariko ravuga birumvikana umuco nakaranga kubikunda kandi byiza no gukunda igihugu kandi ni byiza. Ariko kweri uburyo bweko kweri akabana hanjye ndagakunda cyane kandi nibyo mugo kuraba ugiye tugezemo byose kubikunda byose kubera urabona nyine hari hageze n'abaririmbye ko bazaronka akantu nyene mu muziki aro nyine kwera hari hageze bishikana bari hakwiye kuronka ubwigenge naho nyine bagakora nabo bakaronka akunguko kwera akunguko kari katabwe kuboneka gusa mugabo bakaraba ariko rero bakaraba amajambo baririmba nibyo tugushimire cyane tugushimire cyane Mvura ngaho Munyakabiga yego nabashimiye nanjye okay Agiye nuko imeze turabandanya twakira n'ama appel yanyu 67 amajana 9 ITEKA Mix hello Rafisemo P3,14 ayo nayo ntidushobora kuyavugana ko urashobora korosharja ukinjiza amayinite yawe maze ukavugana n'umuyobozi ITEKA Mix hello Oui Amahoro cyane Edmond urashobora kuduza ijwi vugira kure ya telefone Ego ati ndi Edmond mu Gitaza Uramutse umutumire ugira ko ugira nico umubagije cyangwa ico ushikirije Ubone cyane uramutse umutumire arakumva abakirane buhindura bagahindura amajambo baririmba amabaka kuri wa muco hari na kimwe ico ukibajije nde utumire ngere ko nisho mu bisanzwe ntitwavuze yuko abantu batoririmba rap ntitwavuze ko batoririmba R&B n'ayandi ma style ava hanze oya mugabo bakabiririmba bisunga umuco wiwacu sinzi kubitahura ndavyumva cyane je ndazi yuko sindigera ndirimba na rimwe muga hariho hip hop ndiko ndategura kuzoshira iyo hip hop izo biririmba abantu babaye intwari bitwa babihome bitwa bantare bitwa bagwa gasore nk'iyo hip hop ndazi ko muri diaspora bazoyigura cyane hello yamaze kugenda ITEKA FM hello Allô. Oui. Apollinaire Kumugoro. Muzagara Apollinaire. Urono. Yego. Ndamuriza umutomeze. Ndabaramukije nanje. Deja nibaza kwico nico kubaza. None hajya kuririmba ibitera sone no kuririmba yakaranga. Bivanye no kumuntu abari karadandaza umuziki wiwe. Umuntu yobikora gutamwe mu bishima cyangwa nimba mwavyumvise neza mwosubira mwicabajije avuze ko bivanye n'ukuntu muriko kuririmba kugira bijane n'akaranga bo bikora gute gute bo bikora ku buryo mwe mu nivyo twavuze yuko intara yose ifise
ubuserukira MANAAC mu kiganiro gikurikira rimwe ntumira nzoza nzanya amanimero yabo kugira ngo ndayatange n'amazina yabo hanyuma abo artiste canke nawo muntu ataratangura kuririmba mugabo avyiyumvamo nk'impano amwiture kugira ngo baje ku ntonde z'abazohabwa inyigisho z'ingene vyogenda. Nyakubahwa mu ndirimbo zagiye guhagarikwa harimo indirimbo twagumye tugaruka ku kintu by'ibitera soni nico nashaka kumenya tumenye neza twese tufatire hamwe tumenye ati igitera soni niki kubera harimo indirimbo zimwe ugiye kuraba nta bitera soni birimo ahubwo ngira ngo amajambo ayandi majambo yobarimo igitera soni tuvuze igitera soni twumvike turiko turakorana na leta mvyeyi kugira ngo dushireho commission turiko turakorana na leta kugira dushireho commission technique canke ico no kwita chambre technique izo bijejwe gusuzuma indirimbo zose imbere yuko zija mu studio tubanza gusuzuma ivyanditse conception yego iyo commission rero nizo ziratanga inyishu ati ngaha warenze itegeko iriniri article iniyi ku muco w'ikirundi ku muco w'u Burundi yego numva inyishu ari uko no aho birumvikana yakuba muyobozi muravuze yuko muje gukorana n'aba artiste bose muri rusange no munsi hariho umu artiste ashobora kuba afise igiteramo hanze arose y'isoko yo kuzoja guteramisha y'abantu ariko visa igaciba ikibazo ni gute muzokorana na ministere kugira ngo visa borohe kuzironga mu vyukuri ngiriye ko ico kibazo kiroroshe kwishura abantu bategura ibiteramo bagatumira abartiste bacu ndaguha karorero twe turafise ico no kwita lancement officiel ya MANAAC izoba ku itariki 6 7 8 z'ukwezi kw'indwi ngahi Bujumbura iyo lancement officiel hari abartiste turiko turatumira abanyamahanga kugira bazoze kudufasha ugo rubanza abo artiste ni twebwe dukora invitation tugatumira abo artiste ama ambassade yabo ari hano niyo duca dukorana kugira ngo visa hariya ziborohere kuronka muri ambassade wacu abo bantu reba tumira aba artiste bo mu Burundi bakavuga ko ataviza baronka sivyo nibinyoma abo artiste ntibakaze kubahenda umuntu yagutumiye akuronderera visa ubwa mbere imbere yuko akuronderera aja kukugirishiriza booking urumvisha arijo imbere yuko aja kugutaburiza itike y'indege abanza kukuronderera visa canke n'imbere yuko ateguraho ibirori bizobera abanza bijya vyose ingene uzobaho uzoryama ihoteli ubuzi inimero n'izina ry'ihoteli na avenue uzoshikiramo yes reka twakiriwe nawe iteka mix allo nakwishe neza yego oui namahoro cyane turavugana nande aherereye hehe ndi Innocent no mukinanira Innocent mukinanira umutumire mwamwumvise mu muramutse hama mugireko amahoro neza mbo ku ntera nashaka gutangaho mbo ubyo wazanye n'ibintu byiza byo kubuza nk'ibintu by'inyambaro canke ibintu byo kuvuga ibintu by'ibishegu aho wakoze gushika ariko niwe yakwajije ati ngo mugabo ngo kera bambaye ibintu by'ubumenyi ngo none ngo nubo bibandanya sigura rero ivyakera ni mubireke ko kera barasenga n'ibiranga ibikisi ngo makoresha kwibandanyiriza ni mubireke ahubwo gusa duhindure kubera uko imyaka itera igenda niho hatirahaza ibintu bishasha bahindura by'amajambo gusa mabi n'ibyo bishegu basubiza umuziki banaye neza asante okay yes nuko bimeze intererano mwayumvise y'umunywanyi ndamushimiye cyane ariko ne nababwiye yuko mwompa akanya gatoya kugira ngo ni naho mwanya tugezemo kugira ngo nyene mudushikirize ivyo mwari mwaduteguriye byose murakoze cyane mu bisanzwe nuko abantu benshi usanga basimbira ku isunzu y'inzu bakaza gukritika aba artiste je mbanze ubwa mbere hoho nkeze aba artiste mperuka kugendera ishure bita ETESA ni école technique secondaire d'art do Gitega iryo shure riramura imikangara mu byo bita art plastique turiko turaraba ko boronka ingene hajamwo n'ivyo bisata bindi tuvuye kwiga haboneke na kaminuza ya art hano mu Burundi urabona ko atakaminuza tugira yes ivyo byose nibibazo biduhanze nibaza ko bizoza ari nyishu ku bibazo vyinshi abartiste bibaza ngaha ndaguha karorero ni bitera soni
kubona nk'umwartiste ashobora gucapa amatablo meza uraza abarundi ngene bazi gukora gantuzewe abarundi bara n'abahinga ku buryo je nagiye muri Musée Vivant ndibura Musée Vivant do Bujumbura senzi ko hazi hari abartiste bateye ubwoba ariko ntibagira aho bashora ibintu vyabo neza cyane MANAAC rerije kugira ngo uwo mwartiste wese ahingura utuntu twari two twose afise ubuhinga afise impano imurimwo aze muri MANAAC kugira ngo tumwereke ingene ashobora kubigira akazi ubwa mbere akitunganya wenyene hanyuma tukamwereka ingene aje hamwe n'abandi kuko ibi bintu byo gusuzugura amakoperative leta yadushiriyeho amahigwe adasanzwe idushiriraho politike ituma les jeunes entrepreneurs baronka canke ugwaruka rufise gutanga akazi bakabura uko babikora ndavuga ku mareta yagiye arabisikanya ngaha mu Burundi ahata leta nimwe yigeze yitaho abanyamyuga mvabwenge rero turose amahigwe nk'aya leta mvye yiduhaye ugaca usanga hari abantu bariko barabipolitiza bavuga ngo bijya ngo ni vy'umugambwe CNDD-FDD ngo ni vy'imbonera kure abo bantu n'abagwayi bo mu mutwe twe tuvuga yuko narahavuye ndishikira haraba ugwaruka twariko turavugana ndabahanura yuko bogira coopérative nkizo turiko turakora mu gihugu turiko dukora ama coopérative yitwa SOPAC donc solidarité pour la promotion de l'art de l'artisanat et de la culture ndababwira none ku kimwe mutokora nkuko turiko turakora ko bije twe yamaze kutwemerera amafaranga ngo wapi ngo wana ngo bijya ngo ni vy'abadede ngo ngo arya amafaranga ngo nayabadede nukuri vyatumye ncangira visite nja kugendera umuyobozi mukuru wa bije nja kuraba abakozi bakora muri bije nasanze bambwiye bati ngaha nta n'umupare akenewe umupare ni wa wunda guherekeza akakuvugira kubera ko we nkumbure uvuye mu binyaganyaga hariya mu rugombo mu cendajuru uvuye hari ibusoni mu kirundo uvuye imakamba mu kayogoro bambwiye bati hano naho wowe utazi gusoma no kwandika ukaza ukatubwira ko wegeranije ugwaruka rushika 10 mugaca muje muri anakope bakabaha impusha zuko koperative yanyu yemewe ati mucamuza hano mukatubwira umugambi mufise dusanzwe uwo mugambi uri ku rutonde rw'iyo twebwe dufasha canke dushigikira tuca tubaha miliyoni 10 ubwo nyene mugaca muja gukora urumva nkayo mahigwe ugwaruka gwashiriweho mugabo abartiste banyumva bari hano bakurikirana ITEKA Fm reka ndayiti radio y'iteka kuko niyo radio ya mbere intumiye inyuma ya Rema FM jewe mvuge ko bon no kuri RTNB warantumiye naratanze ikiganiro ndanabashimire ariko mvuge ko abartiste batariko barakurikirana amajambo canke interview ingene nye nicubahira umukuru w'igihugu cacu avumera batariko barakurikirana iyo politike yiwe ngo bayiprofite ejo ntibaze bambaze birumvikana nibaza yuko birumvikana neza cyane tuvuze cyangwa abartiste ni byinshi cyane urashobora no kutubarira kubavuga nk'amazina bitunganijwe gute cyangwa muri MANAAC ubuzobitura kugira mukorane arahezwa agasabwa ibiki asabwa kugira ngo ashobore gukorana namwe bon mu bisanzwe aho narindi ko ndavuga ibikorwa mvabwenge ushobora gukora ko n'intoke bifatika amatablo kubaza udusahani kujisha uduseke n'inkoko gufuma kugira gute ivyo byose ni n'ubuhinga mvabwenge mugabo tuvuge les arts de la scène canke ubuhinga mvabwenge umuntu akoresha umutwe n'umubiri ivyo twarahejeje kwerekana muri MANAAC twaratomoye ingene abahinga mvabwenge bigiye kubatunga nakamaramaza mu Burundi kubona abasineyaste baho ata sinema bakina y'iminota 5 ngo bayitware ku isoko mpuzamakungu igurishwa miliyoni 500 namye ndabibwira abartiste hano bakina sinema ndabwira nti mbega mwari muzi ko hariho sinema wokina y'iminota 5 ukayigurisha miliyoni 500 ngo wapi kweri ntibibaho mugatwe tuza abartiste bo muri Mozambique bo ngaha za Angola ngaha muri Kenya arakora sinema y'iminota 5 court métrage akayigurisha amafaranga atagira uko angana hariho ivyo no kwita ama théâtre canke comédie babikora mu buryo buri professional bikabatunga mugabo mu Burundi ntibidutunga kubera iki nta na salle de spectacle tugira kubera ko
imbere yuko utumira umu artiste akomeye wo hanze kugira ngo aze kugusapotinga canke kugushigikira ikintu ca mbere akubaza nanje bama babimbaza abo ba Brazilian abataliano dutumira banza murungike video murungike drone hejuru ifate image yerekana salle de spectacle muzotwakiriramo rero gukira ingwara ubwa mbere no kwirata nta salle tugira vraiment mu Burundi nta podium tugira rero turiko turashaka kubanza gukemura ico kibazo kuko muri MANAAC tuzosaba yuko twebwe aba artiste tuyiyubakira kandi projet iri en cours igiye gutangura vyihuta twibaza yuko hamwe leta izodushigikira c'est sûr birazwi mugabo hamwe nkuba aba artiste bose bovuga bati kugira ngo MANAAC ironke inguvu kuko twebwe ico dufise muri MANAAC nuwo mutwe niyo nayo ma projet twandika kandi abagwiza tunga bariteguye kuzanamwo imitahe nakubwiye ko mvuye ku ishuri nta bigunira by'amafaranga ari naje nikoreye naje wikoreye ubumenyi kabisa kandi nibaza ko ubumenyi ari bagage ishobora gutuma ayo mafaranga aboneka rero kandi si jeje nyene turafise aba expert benshi muri MANAAC bariko barakora ibidasanzwe kugira ngo ibi byose turiko turavuga bije mu ngiro je nibaza yuko rero duhiriwe duhishije kubera uriko uratubariye neza cyane yuko waganiriye n'abasineaste ukababarira kijanye na court métrage aga cinema ka 5 minutes ukabaho barati ntavyo tuzi nibaza yuko bica bigaruka hahandi imba MANAAC ahubwo ije nibaza yuko ari vyiza cyane kuri abo artiste kuko kenshi usanga ico usanga kibyinyegeje inyuma zico bakubarira ati ntituri supported ntidufise abantu batwankadra batwireke tibujya baba supporting gute wewe ukina mu Kirundi ntushaka gusoma ibitabo ngo umenye aba artiste bahandi nyene babaho ntiwiga indimi kugira ngo ukine mu zindi ndimi zishobora kugurishwa ku masoko mpuzamakungu ushaka bagusupporting gute ariko rero ngaho ukinye cinema izokumvirizwa no munyarwanda gusa no murundi urindiriye ko uzoyikuramo umusaruro umeze gute aho rero mu bisanzwe tushaka bigomba bigaruka ku baririmbyi bijya baririmbyi nibo usanga hari kibazo kinini ya kuri bo nibo usanga hari kibazo bobo urashobora kuvuga no muririmbyi aho bari ati twebwe kwiterambere ry'iwacu mbere kuvuga ngo ni sare ikenewe kuko umuririmbyi warashobora gukorera no muri terrain ya football itanasakaye kandi abantu bakaronka umunezero abaririmbyi uza gusanga kujya mwatubariye yuko nimba mutumye ko umuntu avuye hari aze kujya ababari ati murungike drone turabe sare tuzokoreramo umuririmbyi wiwe avuze ati ngeneye gukorana n'umuririmbyi international ikintu wewe araba kuri zambuga ati mbega uyu muririmbyi arakurikiranwa naho bica bigaruka hahandi ni za ndirimbo ugwaruka gw'iki gihe atari mu Burundi gusa gw'isi yose indirimbo hari indirimbo usanga bariko barirukira kuraba zica ziduza visibility umuririmbyi komsa bigashobora kumugurira imiryango yo gukorana na babandi b'abaririmbyi mpuzamakungu kugira ngo ashobore kuganya amafaranga kubaririmbyi naho mutegura gute kugira ngo nabo nyine bashobore kugira aho bagize ubwa mbere hoho mbanze nshimire cyane abatunganije nk'ijya association donc des musiciens du Burundi bayita